Ndakuramukije wewe udahema kubana natwe amakuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kure yanyu nayo yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV tukugezaho amakuru atandukanye avanye n'ibisata bitandukanye, igisata cya politike, igisata cy'inkino, igisata cy'indero, igisata cy'umutekano n'igisata n'ibindi bisata byose bitandukanye. Aya makuru yacu adahema kugenda abashikirizaho. Rero ubu tubazaniye amakuru rero aho tubabwira ibijyanye n'indero. Amashuri yo mu makambi y'impunzi yahungabanye kubera gucererwa guhemba abigisha. Niyo makuru tugiye kubatomorera ku buryo bw'idonido ndetse n'ayandi yose yatagaragaye muri izi mfunyafunyi. We ntuje kure amakuru kugira agushikire igihe. Mu Burundi amashuri yo mu makambi y'impunzi yahungabanye kubera gucererwa guhemba abigisha. Ibikorwa vy'indero vyarahungabanye cane mu makambi menshi y'impunzi ari mu buraruko no mu buseruko bw'u Burundi. Imvo nyamukuru n'uguteba kw'imishahara y'abigisha. Bavuga ko bamaze amezi 2 badahembwa kuva mu kwezi kwa Nzero. Ibi bituma amashuri adakora neza kandi bikanabangamira ugukomeza inyigisho ku bana ibihumbi n'ibihumbi baba muri ayo makambi. Abigisha bafise uruhara rukomeye mu kurera no kwigisha abo bana, berekana akababaro kenshi. Bavuga ko umushahara wabo w'ukwezi ungana n'ibihumbi 115 vy'amafaranga y'amarundi usanzwe udakwiye kubikenewe vya minsi yose. Urushiriza kugora cane iyo utevye gushika. Umwigisha umwe wo mu kambi kashatse ko amazina yiwe amenyekana avuga ati turakorera mu bihe bigoye ariko turakomeza kuko tuzi ko inyigisho ari ingirakamaro kuri aba bana. Ariko ubu haheze amezi 2 atamushahara turonka. Ayo mafaranga ibihumbi 115 y'amarundi asanzwe adakwiye, ariko iyo atevye biba bigoye cane kurushiriza. Hari abigisha bamwe batakironka ico bafungurira imiryango yabo, cane cane ko ayo mafaranga yadufasha no kongerereza ku bifungurwa duhabwa na PAM navyo biheruka kugabanywa. PAM, Programme Alimentaire Mondiale, ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe imfungurwa kw'isi. Kuri izo ngorane ingoga n'ishaka vy'abigisha vyaragabanutse cane. Mu mashuri menshi ivyigwa bicirirwa hagati cankwe bigahagarikwa burundu. Hari n'abigisha baza bagahamagara abanyeshuri gusa mu gitondo hanyuma bakabirukana bagataha kubera kubura ikibatera intege n'uburyo bakoramwo bugoye. Ibi birateye amakenga n'abavyeyi bafise ubwoba bwa kazoza k'abana babo mu ndero. Celestin, umuvyeyi afise abana biga mu mashuri yisumbuye yo mu ikambi ya Musasa, avuga ati abana bacu baja kw'ishure mu gitondo bitwaje amakaye ariko bagaruka haciye amasaha 2 gusa. Hari n'igihe batubwira ko umwigisha yaje gusa guhamagara amazina hanyuma akabategeka gutaha. Turatewe ubwoba kuko indero ariyo yonyene ishobora guha kazoza keza abana bacu.
ingorane ntiraba abigisha gusa, amashirahamwe menshi akorana na HCR nayo nyene arafise ikibazo c'amafaranga. Hari ayashoboye kugabanya abakozi gushika kuri 50%, bigira ingaruka ku Burundi no ku mpunzi z'abanyekongo zari zashigikira mu bikorwa vyo gufasha. Muri ayo mashirahamwe harimwo na Jesuit Refugee Service irishinzwe igisata c'inyigisho mu makambi menshi. Kubw'amasoko menshi iryo shirahamwe rifise ikibazo vy'uburyo nk'ayandi mashirahamwe y'abagira neza akorera muri ayo makambi. Iri banuka ry'abakozi n'amafaranga rishobora kugira ingaruka zikomeye kandi z'umwanya munini ku bikorwa bikomeye cane cane mu gisata c'indero. Akamo ku nzego zibijejwe n'abafasha mu gisata c'abagira neza, mu gihe abana b'impunzi bakeneye cane aya mashure kugira babandanye inyigisho zabo, abigisha n'abavyeyi batera akamo inzego zibijejwe n'abagira neza kugira ivyigwa bisubire gutangura gutyo kazoza k'indero mu makambi kabe keza ku banyeshure bo mu makambi. Tubibutse ko Uburundi ubu bufise impunzi z'abanyekongo zirenga 200,000, aho abarenga 90% baba mu makambi no mu bibanza vy'impunzi. Abenshi muri bo ni abana n'ugwaruka bafise imyaka yo kwiga. Turabona ko ihuriro AFCM 23 ryafashe bamwe mu banyeshyamba rero mu nyeshyamba za Wazalendo. Mu yandi makuru ihuriro AFCM 23 ryafashe inyeshyamba za Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi zigera kuri 670 ahagana ku isaha rero isa 10 rero yahuje za Sarambwe ndetse n'ihuriro ry'ingabo za FARDC na FDLR ndetse nero n'imbwejagurira kure z'Abarundi. Nibwo abarwanyi b'ihuriro AFCM 23 bafashe inyeshamba za Wazalendo zigera kuri 200 ndetse n'imbwejagurira kure z'Abarundi zisababa 470. Bamwe mu ngigwangabo z'u Burundi izo bakunze kwita imbwejagurira kure batangaje ko n'ubwo bari muri iyi ntambara ngo bo batazicyo bari gupfa bazira cyane ko iyi ntambara atari y'u Burundi. Ibi vyatumye imburabwenge Evariste Ndayishimiye umutwe umubyimbana ngo kuko wavuye ku biro 3 urero usanzwe upima ngo yewe ukaba washitse hafi ibiro 5. Nubwo kandi bimeze uko benshi muri izo mbwejagurira kure bumvikanye basaba imbabazi abagwanye b'ihuriro AFCM 23 ngo kuko bagiriwe ikigongwe batazongera gufata imbunda ukundi. Evariste Ndayishimiye we agira ati birasa naho umupangu
wamaze kuvumburwa. Inyeshyamba za wazalendo zo zivuga ko zibona ko ibyo zabwiwe n'ubuyobozi ngo kuko ku bwazo ziba zumva zitakishora mu migwano no kuko n'ubundi ntaco ziharanira. Ngayo nguko rero uko byagenze, uko rero raba nawe uko byagiye bigendekera izi nyeshyamba. Ngayo rero nguko aya niyo makuru twaba tubafisiye none. Reka rero tugarukire ngaha. Amakuru yacu ni kagaruka, wewe ugiye ukomeza ubane natwe, ariko reka nisabire wewe utari wafyonda subscribe canke se sabone kugira ufyondeko, kuko nico utegerezwa kugira amakuru agiye agushikira kugihe. Ndabakunda cyane, mugira amahoro y'Imana.